turakeneye kwanza twitahure saba jene kwanza Burundi bitahure kandi igikuru cyo nifuza nuko botahura yuko ahubwo nibo barongozi b'u Burundi uyu munsi kwera Burundi uyu munsi tukwiye abashene bose ninge cyo bihagarara byinshi hafi 60% no na 80% none kwigisoda cyo cyo gihagarara ipolisi se gahagarara kubera n'abajene ya socha wumva yuko bitahure tumaze kwitahura kwera Burundi tubona uyu munsi kwera abajene bakera nimba Burundi wumvise ngo abarundi baragwanye ntibagwanye n'abajene bagwanye sasa bisigura yuko nimba uyu munsi hari ibintu tutarabona neza amabarabara yo none kaye kwera abajene bakahise. Bakunzi ba ukuri complex nkore mubibona twateka no kuba twaciye turonka umwe muri ni brand ambassador w'iki gikorwa cyateguwe na Gen Africa tugiye tumubaze rero akabazo kamwe ko nyine kamatsiko mkombozi kwanza manzo namusaba kuri abakunzi b'ukuri complex ndabaramukije abakunzi meze neza yes papa nafise ikibazo kimwe nashaka kwibariza wahiswe nko muri benshi bivanye no kuntu abantu basanzwe bazi indirimbo ukora ziba zimwe message hakuru zija muri abajene no kubahumura muri rusangi twaturana kino gikorwa cyateguriwe hano ari gikorwa gihari kugira ngo babajene bafise ama projet babajene bakeneye kumenya ubumenyi bunguka ubumenyi plus ubwo bari bafise kugira babandanye baguka babanini mbega nka wewe wivuga ko ikibivanye na jeunesse yawe ukiri umujene kiri hasi ya huru no munsi ivuye gushika niki kintu ushaka kugira abajene bariko baratumira muri kino gikorwa icyo no babwira nuko boza ari benshi kubera ko turakeneye kwanza twitahure saba jene kwanza Burundi bitahure kandi igikuru cyo nifuza nuko botahura yuko ahubwo nibo barongozi b'u Burundi uyu munsi kwera Burundi uyu munsi tukwiye abashene bose ninge cyo bihagarara byinshi hafi 60% no na 80% none kwigisoda cyo cyo gihagarara ipolisi se gahagarara kubera n'abajene ya socha wumva yuko bitahure tumaze kwitahura kwera Burundi tubona uyu munsi kwera abajene bakera nimba Burundi wumvise ngo abarundi baragwanye ntibagwanye n'abajene bagwanye sasa bisigura yuko nimba uyu munsi hari ibintu tutarabona neza amabarabara yo none kaye kwera abajene bakahise wacu usanga bariko baragwana akavuga uti baje n'imodoka abantu nibabura aho baca reka twonone barabana akavuga uti wowe abanuze sasa kubera ko hari ibintu byaduhombesheje kubera abajene bakahise ari abavyeyi bacu bubu natwe turafise imbuto tuzovyara bisiguye ko natwe turabavyeyi bejo sasa bisigura buyu munsi bisigura yuko ni inzira nziza cyane yo kubakangura tubereke yuko abana bacu bashobora kuba nk'uko tubayeho ngiye twebwe tubaye nk'abajene bakera nishiste kubakangura ikindi nacyo kubibutsa inshingano zabo ibi apare muri Afrika n'umuzima bwabo busanzwe ko abajene dufise amabezo menshi abantu bakuze kenshi no kugura impuzu bayigura umwaka uheze none ariko twebwe abajene tuba dushaka uri munsi duhindura style hasa muri ico gihe bikenerwa n'ibikogwa bikenerwa dufise ibintu byinshi dukeneye muri ico gihe dukeneye ibintu byinshi bidufoctify kugira ngo dushike muri ibyo byinshi dukeneye mu buzima busanzwe kandi twebwe n'abavyeyi bafise n'abagore mu nzu ari bo mabacu cya wumva yuko ari etape barenganye z'inkwano kurera abana ariko wowe mujene uracafise etape yo kurondera inkwano ukunzoge sadi twe twafise responsabilité nyinshi cyane kubaka igihugu no kwiyubaka natwe gambaye nagushimye cyane rero kuba muduhe kuri message mu y'abajene no kuba mwatwitabira cyane bakuzi ba kuri complex rero nadusubije gusoreza twamanje turumviriza press conference sirahira twakiriye brand ambassador tubwiye byinshi bigiye bitandukanye abo tamundi biganiro igira yuguru chess bwa mbere navuga ikintu kinini cyane tugiye twumviye hano kuri bandi basanzwe baserukiye ino association ni ikintu bise Gen Africa ariko mbere na mbere mu nkundire manze kwanza ndaba present abo turi kumwe nga kugira ngo mubamenye tuyage tuzinanye turi kumwe na president yari hagati yitwa Bimenyimana Norbert turi kumwe na vice president yitwa Barakana Adel turi kumwe kandi na brand ambassador musazo muzi nk'umunyamuziki kandi asanzwe ashigikira cyane ugwaruka aba hafi gose ugwaruka asanzwe
navuga kandi ari umwe mu bashigikira ibikorwa byose biri mu rwaruka ari we Mukombozi. Rero numva umengo nta byinshi navuga ku bijanye na Gen Africa, noha umwanya navuga Monsieur le Président ariwe Norbert akatuyagira byinshi ku bijanye n'icyatuzanye hano uno munsi. Murakoze. Murakoze cyane, nongeye kandi gushima ko Imana yemeye ko dushobora gukoranira twese hano kugira ngo dushobore kubamenyesha ibikorwa turimwo n'igituma twabatumyeko. Rero nkuko mugenzi wanje yabivuze, gitumye turi hano ni igikorwa kidasanzwe, tubaho kidasanzwe kuko tukimaranye igihe kitari gito, tukizera neza yuko ko akanya kabonetse ko tukivuga ko ari cyo gihe Imana yabishakiye ko tukivuga. Rero nkuko yabivuze, nitwa Norbert Bimenyimana, nsanzwe ndongoye ishirahamwe ryitwa Youth Commission for Development Association ariryo YCDA. Ni ishirahamwe rizwi n'amategeko rikorera gataha ku Burundi, ahanini dukorera mu rwaruka na cyane cyane mu kuruhimiriza kuba responsable no kwitegurira imigambi kugira ngo turwanye ubushomeri no kushira inguvu mu gisata c'indero kugira ngo dushigikire abana b'imfuvyi bantaho nikora mu mashure kugira ngo by'ukuri bashobore kwiga nk'abandi. Naco gituma mwishira hamwe twaciye dushiraho umugambi witwa Nanje Nige kugira ngo dushobore gushigikira abo bana. Ubu tuvugana turafise abana bashika kuri 60 dusanzwe dushigikira mu mashure ya secondaire, ibikoresho, amahera y'ishure no kubakurikirana mu buzima bwa misi yose kugira ngo baze basohoka ari abantu bazima. Apare y'ivyo bikorwa turategura amahugurwa yo kubigisha, umwe wese akamenya agaciro kiwe, akamenya icari muri societe, akamenya igihugu c'u Burundi uko bakwiye kugifata nk'umuvyeyi kugira ngo bumve yuko bogikorera, bumve yuko bogikunda, kugira ngo umwe wese yumve ko afise uruhara rudasanzwe gutera kugira ngo igihugu c'u Burundi gitere imbere. Kuko abenshi barakunda kuvuga ngo ugwaruka nigo Burundi bwejo, ariko nuno munsi ugwaruka nago nigo rugifise inguvu, nigo rugifise mu mutwe hiyumvira vyoroshe, nigo rugikomeye, nigo rutumya hagwirukanga. Bisigura ngo rero ugwaruka ni ikintu kidasanzwe, n'ubutunzi budasanzwe igihugu kiba gifise. Rero mwishira hamwe YCDA twihaye iyo ntumbere kugira ngo abajene tubakangurire kugira inyifato nziza no guhindura ivyiyumviro hamwe no kugwanya ubukene, kugira ngo tubigishe kuja hamwe mu makoperative, mu migwi itandukanye kugira ngo batangurire ku migambi ya hagufi kugira ngo bashobore kuraba uko bashobora kubaho n'imiryango yabo no gutegura kazoza. Rero ni muri iyo ntumbero, muri ibyo bikorwa tumazemo iminsi turimwo, twagiye turakora hatandukanye. Twari tumaranye ikiringo c'imyaka 4 iki gikorwa tugomba tubabwira no munsi. Muri kino gikorwa ishira hamwe YCDA twipfujije canke twafashe umwanya wo kugiha umwanya wo kuciyumvira no kugitegura nk'igikorwa kidasanzwe cyoza kiraba buri mwaka. Rero iyi ni edition ya mbere igiye gukorwa ku itariki ya 21 ukwezi kwa 11 2025, bikazobera aha ku Mutangano aba kuri munsi yo Gikungu, uduze gatoya ahantu bita kwitanke hari sare yitwa Faith Center, niho bizoba guhera isaha 2 gushika isaha 6:30 niho bizobera. Iyi projet ya Jeune Africa izoba ifise rôle ivuga ngo rôle de la jeunesse dans le développement socio-économique et entrepreneuriat. Niyo rôle
izoba izokwigishwa muri iyo conference. Nibaza rero yuko nakaryo kadasanzwe twizera neza yuko abashobora kuzoparticipa muri iyi conference bazoharonkera ubumenyi kandi n'ibindi bitegekanijwe. Turizera neza ko abazoparticipa bazohungukira ibitari bike kandi bishobora kuzobafasha no mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero novuga ngo nikiba twiteguriye, twahaye umwanya, twashizemo ivyiyumviro, nizera neza ko kizogira impact ku muntu wese azoza kukizamo. Naco gituma mu kurangiza tuza gutangaliye ya WhatsApp ku muntu ashobora gushaka guparticipa, azokwiyandikishamwo, baraza kubitanga vyose, nta mafaranga dutoza, oya, ni for free. Uretse ko tugomba gushigikira igihugu, dushaka gushigikira indero mu gihugu, dushaka gushigikira ubumenyi mu gihugu, kugira ngo umuntu wese yumva ashaka kwiga, ashaka kugira icya atahuye. Burya nasanze abantu benshi baripfuza cyane kuronka amafaranga, ariko ntibipfuze cyane kwiga uko barondera ayo mafaranga. Nico kibazo abantu bafise. Umuntu yumvise ikintu yumva mahera, ariko ico ngomba kuvuga nka message ni muzi batwigisha ngene turoba ifi, kugira ngo dushobore kumenya natwe mbega iyo fi nayiroba nzoyidandaza gute, ya mafaranga umuntu yipfuza nawe ashobore kuyabona vyoroshe. Kuko burya kwa muri kurahabwa si vyiza atebuka bikimuga cyo kwa muri kurasaba, ariko gikomeye cyane ni kwigishwa mbega hari ahantu noshikayo gute kugira ngo nanje mbe umuntu nk'abandi. Rero nivyo bintu tugomba kuzokwiga. Rero turahamagaza umuntu yiga muri kaminuza, umuntu yahejeje, umuntu atakaza afise, umuntu yumva ko akeneye buno bumenyi, turamuhaye ikaze kugira ngo yumve. Hazo umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo bashobore gutahura do please. Ndizera neza ko muri no conference ya Jeune Africa aba jeune benshi bazohungukira ibidasanzwe. Rero turabatumiriye, turizera neza ko tuzokomeza kuganira ibitari bike kubijana na kino gikorwa ca Jeune Africa. Ni muri yo ntumbero rero ndiko ndakonkriwa dufise ngaha umuririmbyi Mukombozi nka brand ambassador wa kino gikorwa ca Jeune Africa. Nawe n'umuririmbyi twiyumviriye ko nk'umuririmbyi aririmba ibintu bifasha abatari bake kandi bihanura abatari bake. Nibaza ko araza kuronka akanya kubivuga, ariko muri rusangi n'umuririmbyi ariko aradushigikira nawe muri kino gikorwa. Turizera neza ko n'abandi baririmbyi, kuko domaine z'abaririmbyi na culturelle aho dukorana mu bice bitandukanye, turizera yuko bivanye n'imigambi ishirahamwe ririko rirazana tuzogenda turakorana n'abatari bake, na cane cyane muri no Jeune Africa, kuko Jeune Africa ni ikintu kizoba cagutse cyane, aho twipfuza ko mu myaka iri imbere tuzofata umwanya wo kuja mu bibanza vy'iratiro, abajene bazobavuye mu bihugu bitandukanye tukabereka Uburundi, abarundi bakabona Uburundi ko ari bwiza. Burya aho hanze baravuga Uburundi nabi, kuko dukunda kuvyumva, bakavuga ko Uburundi bukenye, bavuga ko Uburundi atakigenda, atamahoro, ariko mu Burundi hari amahoro, ku buryo dushaka yuko nabo bazobavuye mu bihugu bitandukanye bazobona ivyiza vy'u Burundi, bakabona ibibanza vy'iratiro, bakabona vy'ukuri ko igihugu c'u Burundi ari nyabagendwa. Nico gituma rero niko turagura, twipfuza yuko wowe wese yumva afise ico yoshobora gukora kubwa kino gikorwa canke kuduha ivyiyumviro, turamuhaye ikaze, imiryango iruguruye. Novuga ngo norangiza mvuga ngo murahawe ikaze mwese kubwa kino gikorwa. Turizera neza ko tuzoharongera ubumenyi budasanzwe. Murakoze. Ico kintu nagishimye cyane. Imbere yuko mba ambassador, icambe na mbere nategezwa kwiyumvira icyo ngiye guhagarikira icari cyo. Mbega ikintu kiri seriye, mbega kirimwo Imana, hoho kirimwo intumbero y'igihugu, imbona kazoza twifuza. Nabishimye cyane. Hanyuma ikindi nacyo gikuru nuko no batumira kubera umunsi wo kuvuga ijambo neza na neza, kugira ngo abajene ko agenzi yuko twebwe ugwaruka dufite ibintu bibiri: turafise ubwenge, turafise inguvu, tukaba dufise n'ubugugu. Ibintu bibiri. Sasa mu bisanzwe intambara dufise
ni imwe, ubwenge ubugugu bushaka kumira ubwenge n'ubwenge bushaka kumira ubugugu bwacyo. Sasa mu gihe iyo duhuye turavugana birafasha kugira ngo za nguvu zacyo zimire bwa bugugu bwacyo kugira ngo dushobore kuvaho turi kwe bugugu turabufise. Iyo ni natire twebwe ugaruka turafise ubugugu kandi bwinshi kabisa, kandi ari igihe tuguguta tutazi ko tuguguse. Ariko iyo habaye akantu umuntu azana icyumviro cyo kuvuga ko no burya si ubugugu ahubwo kandi buhinduremwo bucike inyungu kubwo Burundi, ikintu gikomeye cyane. Hanyuma uwo munsi tuzonavugana ukuntu twebwe ugwaruka twotera mu gihugu, kubera ko iyo tuvuze igihugu genda mbona ugwaruka cyane. Nibaza n'igihe nariko niyamamaza cyane cyane ari mpagaze kugwaruka, naravuga neza yuko nazijya 40% ngo irizuru ngo 60% irizuru babifute badushireho 40% abakurambere 60% ugwaruka, kubera ko natahuye neza ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri, abatama abakurambere n'ugwaruka. Kubera abatama barazi inzira ariko nibazi kunyaruka, ariko natugwaruka ntituzinzira ariko turazi kunyaruka. Sabwiye ngo igihugu kitera imbere bisaba abatama batwereka inzira natugwaruka tunyaruka. Sasa mugiye kunyaruka bisaba ko tunyarukana ubumenyi. Unyarutse atabumenyi naho nyene n'umusaza aranyaruka, kandi iyo ubonye umusaza ariko aratamba ntubibaze ko aryohewe ahubwo byavyutse. Sasa tugerageze mu guhaguruka kwacu YCDA icyo natahuye nuko bashaka mugihe dutambane ubumenyi, dutambane umutima wo gukunda igihugu kandi na Afrika muri rusange, kubera ko ikintu muteza kumenya nuko twebwe abarundi abana b'u Burundi nito tugiye kurokora Afrika, kandi kugira ngo Afrika ihagarare neza ifa ko Burundi buhagarara neza, kubera twebwe turi ku mutima ugwaye n'amaguru nawe yobakomeye ntacyakora. Sasa muri ico gihe ni byiza ko dutegura abana bazowaho bazi yuko ahubwo si Burundi gusa baraba, Afrika nzimira turaba. Hari umuco Imana yaduhaye, hariho ini Edeni turimo. Muri ico gihe gusa ntituzi Edeni na rukoko byose n'amashamba bivana sasa nawe ukuntu bibonamo. Muri ico gihe dukeneye abantu baduha umuco batwereka yuko bana muri Edeni wifatuko, muri rukoko nawe wifatuko. So mu gihe duhuye n'abantu nka YCDA Jeune Africa bifuza yuko abajene bose bitahura yuko Burundi ariyo Edeni yabo, kandi kugira ngo ishobore gushikaho aho bifuza nuko batera. Je mu cyamake mu kurangiza nuko iyo numvise yuko ngo habaye n'intambara mu Burundi canke ngo abarundi ngo baricanye, je ndabitahura uko je mbona umwe ko nabajene bajujutse n'abajene gusa bajujutse. None shaho ubwo tuticana kubera dukiye ubwenge tugo turakanguka none si babandi nyene wibaze ko twe twace tuvuka dufite esprit y'amabuye no ni turi babandi nyene, ariko ingufu zacu tugo tuzikoresha mu giterambere. Sa muri ico gihe iyo numvise yuko abarundi ngo baragwanye naho oya sinemera s'abarundi abona abajene twajujutse. Hari abajene bumvise ibinyoma ko ariko ari abantu iyo bageze ko bapfa bashaka gufira abantu nabi kubera imyaka niki, ariko nce nahura yuko twebwe abajene ahubwo twebwe twajujutse, kubera ko icyo batwereka nk'umuco twebwe twakibonye mu muco, kubera ko twakuze duhanurwa yuko wewe uri umwana uruweje sadi ivyo uyu munsi ureke bakudikite. Me ubu ndaryohewe cyane kubera ko ni YCDA na Jeune Afrique suko ngo ibi bakora ari umuntu ariko arabadikta. No, it's a spirit inside. Ni esprit iri muri bo bavuga ati no ntukwiye kudictwa ahubwo biturimo dukiye kubikora twabikorera n'abandi. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma nyene mu kurangiza ntarandiriye cyane nuko ndabashimiye cyane YCDA Jeune Afrique kubera kunyizera asaba pasiteri bose basengera abantu. Hari n'abandi ashaka gusenga buti reka wewe unsengera oya suko ngo no bamfise ibyumviro byiza nafise ibyumviro byiza cyane, ariko gusa mwavuze uti uyu uko biri kose amadefo yo bafise uko biri kose ameze twebwe turabonamo ikintu gikomeye muri we kandi yofasha ugwaruka. So ndabatumita iki 2021 mu kuno kwezi nyene kwa 11
aho haruguru ya Monsion ku kibanza cyitwa Faithful Faith Center. Faith na Kongereza mugabo twese adafise ego Faith ndakazi gusa nyene hari indimi bisaba kuvuga nk'udafise amenyo ngambe ngo mfise icyenya Faith na Faith Center. Sasa muri icyo gihe murahaye ikaze cyane muze kwinjira ni ku buntu kubera ko uzi ikintu kimwe natahuye icyo nasanze ikintu kenshi kigira akamaro kenshi kirazimbutse uzaraba amata arazimbutse kurusha inzoga so muri icyo gihe iki kintu nimubone kubera ko kizimbutse icyo kwinjira ku buntu mwibaze ko kiri chipu kigizoya kenshi ibizimbutse kenshi biri chipu ubu kenshi ni ratio sigira umugore si umuhabara agukuta kubera suwi wawe ateza kuba expensive ariko ikintu ciwawe kiri very cheap ya muri icyo gihe ndabashimiye cyane kandi mwakoze cyane kutwitaba murahawe ikaze murakoze.